turi kwigenekerezo rya 2022 ntwarante mu mwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa television Naissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko ngo vyarayinaniye gutora umuti ku kibazo c'u Burundi amashira hamwe adahanira ivyicaro vya politique mwikete yandikiye umurwi wa Afrika ko wokorera mu ngata iryo shira hamwe murano makuru kandi yacu turakurikirana kandi ivyimviro vya bamwe kuvyerekeye ifungwa ry'abanyeshuri babigeme bagirizwa gufutanganya isanamu y'umukuru w'igihugu c'u Burundi nayo muyavugwa hanze y'igihugu cacu igihugu c'u Rwanda nico catowe kugira cakire inkino z'isi yose mu rukino rwa volley beach. Ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu tuyatangurire mu bijanye na politique amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politique asaba umugwi wa Afrika ko wokorera mu ngata ishira hamwe rya Afrika y'ubuseruko mu gutorera umuti amatati ari mu Burundi ngo kuko ryahitaye kuwa amazi ivyo biri mu Rwandiko ayo mashira hamwe yarungikiye Musa Faki Mohamed arongoye uwo mugwi ayo mashira hamwe arerekana neza ko uyo muryango atashaka wigeze werekana mu gutorera umuti amatati ari mu Burundi Vital Nshimirimana numwe mu bateye igikumu kuri urwo Rwandiko kuri no munsi amashira hamwe adahanira ivyicaro vya politike yandikiye ibaruwa umurongoye umugwi wa Afrika kugira ngo umumenyesha yuko hageze yuko uwo mugwi ucungura umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko wananiwe guhuza abarundi kugira ngo hatogwe umuti ku njyane zimaze imyaka 4 izo njyane nkuko bimaze kumenyekana zimaze gutwara abarundi barenga ibihumbi 3 bamaze gupfa zimaze gutuma intwari hari no munsi ishira mu mabohero abarundi barenga ibihumbi 10 abarenga amajana baramaze kunyuruzwa hanyuma abatari bake uno munsi bishwe n'inzara aho iyi ntwaro iguma ibaka intererano zo gutegura amatora hamwe n'izindi ntererano zituma iyo ntwaro ishobora kubaho hanyuma turanegura cyane ingene umuryango wa Afrika y'ubuseruko wavyifashemmo tukagira tuti uwo muryango umwanya umwe warerekanye yuko tumva kumwe ikibazo c'u Burundi ubundi mwanya wafashe minenegwe ikibazo c'u Burundi none uno munsi ico kibazo kiriko kirafata indi ntumbero kandi vyongeye candurutsemwo ivyaha bikomeye cyane ivyaha vy'agahomerabunwa uno munsi biriko bikorwa ko amatohoza na sentare mpuzamakungu mpanavyaha nico gituma tuvuga tuti hararamukiwe rero yuko hatogwa umuti uhuye n'uburemere bw'ikibazo c'u Burundi bitabaye uko naho iki kibazo kizogira ingaruka nyinshi wanashaka turanavuga yuko iki kibazo kiriko kirandukira n'ibihugu bibanyi kandi vyonye sagaseseshwa rumuri biramaze kwigaragaza ngo birateye isoni kubona sentare yo mu ntara ya Kirundo ifata ingingo yo gushira mwibohero abana babigeme bagirizwa kuba barasibanganije isanamu y'umukuru w'igihugu ibi bishikirizwa na Justine Nkurunziza rongoye Kosama akaba n'umuvyeyi kuri we ngo ikibanza cabo bana ntikiri mwibohero nyabuna kiri mu ishuri twe twayakiriye nabi cyane kuko muravuze yuko ari abana hanyuma kandi imvugo c'umuntu arabati mbega ico kibi abo bana bakoze ni giki mbega kiranditse mu bitabo vy'amategeko mbega abo bana bangana gute umuntu akarabati ivyo bintu bakoze bifise uburemere bungana gute nico bituma twavyakiriye nabi cyane kuko nkuko benshi bakunze kubivuga ikibanza c'abo bana uri umuvyeyi ntikiri muri prison kiri mu mwishuri kiri mu muryango kiri mu ishuri twebwe turavuga tuti none ikintu ciki gihambaye kirimwo mbega bajya abana barumva n'ikibi bakoze carico
abantu ba kera twakuze kera hariho televiziyo y'ubufaransa yitwa Canal Plus baragiramo ibintu bita les guignols de l'info. Ibintu bakora byari ibintu bitwengeje cyane, bagira caricature y'umukuru w'igihugu kandi yave pas de feu, nta mucanwa wari kuraka, ni cyari ikintu cy'igitangaza. Kandi duhora twumva na mamane duhora twumva na mamane ibintu mu Kirundi sinzi ngene no vyita ibintu vya caricature vyamaho. Ndumva rero ko kitari ikintu cari gutuma bajana abana gufunga cyane cyane abana bo mu mwaka w'indwi. Jewe ndafise umwana umusengezana ari mu mwaka w'indwi. Uravye ingena ngana niba abana bandi ari uko bangana, birateye akagongwe kuko cyane cyane nkuba ari abana b'abakobwa, mbega ibizoshika muri prison bigashikira abo bana n'indazovyemanga. Nico gituma twebwe ari ibintu dutera ivyatsi, ari ibintu twiyamiriza. Tukiri kuri iyo nkuru nyene ngo ubutungane bukoresha nkunzi kuko Petero Nkurunziza siwe wenyene ishusho yiwe imaze kononwa. Aha Anne Niyuhire ari mu rwego nyobozi rw'iradiyo Inzamba Agateka Kawe atanga uturerero tw'abandi vyashikiye ariko ubutungane bukavyihoza. Anne Niyuhire agatangura avuga ko ibinyamakuru bitohora iyo nkuru ijanye n'ifungwa ry'abanyeshure bagirizwa kuba bononye isanamu y'umukuru w'igihugu ngo kuko ni vyiza ko bimenyekana hose. Tumukurikire. Je nibaza ko bigifasha kuko iyo ikintu kiriko kirakogwa ntikivugwe canke ntikimenyekane, ahubwo haca haba kwimonoza gusumba. Naho abari mu Burundi bozibira amatwi amakunga ariko arabona ibiriko biraba mu Burundi, kuko iyo dushikirije ivyo tuvuga ntitwumvirizwa n'abarundi gusa, amakungu yose abaduteza amaso, kandi abarundi ntibari mu Burundi gusa, kandi nabajya bari mu Burundi murazi ko batwumviriza, atuma aja muri toilette canke ahandi muga baratwumviriza, kandi nabajya nyene bari ku butegetsi nibo bambira batwumviriza, benshi nibo batwumviriza. Nkuko Gustave yareka arabivuga rero ati nubwoba buri muri bo bwo kuhava yiyumvira ati none nabareka bakaguma bavuga kuko jewe mfatiye akarorero ku vyagiye biraba novuga nti abarongozi bo mu Burundi ntibavyifatamwe neza, kuko amakarikature no gusibanganya no vuga amafoto n'ibicapo by'abantu byamye birakogwa, kandi amategeko mu Burundi arahari. Fata umufasoni Louise Mushikiwabo, muribuka ibintu bigeze kumucapako. Fata Pacifique nene nahazwe, muribuka ibintu bigeze kumugira, ari umuntu bakamugira igikoko. None ko amategeko yo mu Burundi atigeze haba saisine d'office ngo bavuga ati umuntu kirahanwa n'amategeko yo mu Burundi kugira ngo badekuraje iyo comportement, nimba babona ari icaha vy'ukuri bavuga bati uyu muntu n'uyu yoba yaragize ibi bintu, reka amatohoza abe, iyi nyifato tuyikure tuyirandurane n'imizi mu Burundi. Ntavyo bigeze bakora, kandi sinovuga ngo nabantu basanzwe. Louise Mushikiwabo se umuntu azanze, nimba bavuga ati uyu muntu aba bana babigize ku mukuru w'igihugu, umufasoni Louise Mushikiwabo se umuntu asanzwe. Mugabo ubutungane bwo mu Burundi ntibwigeze bugomba kumenya umuntu yoba arakoze ivyo bintu kugira hanwe, kuko biba kuri bamwe ntibibe ku bandi. Rero nibaza ko ucubona ko arakoba, ucubona ko ari gutinya ati aba bantu nina bareka ngira ngo none nibaza bava musenyurira muri rya grimbo yaje canke. Nayo mu bijanye n'ubutunzi, Burundi bufise ikibanza ca nyuma canke cegeranye n'icanyuma mu bisata nka byose bigize ubuzima bw'igihugu. Biri mu vyegeranyo bitandukanye bimaze igihe bisohoka bigereranya ibihugu vyo ku mugabane wa Afrika. Bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye Parsem, hari mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane mu vyerekeye igwirirana ry'abantu, ariko ugaca usanga Uburundi buje mu kibanza ca mbere. Tumukurikire. Mwisekeza ukuri tumenye ukuri kubiduhanze mwishamba Parsem twatanguye uno munsi twagira twibutsa abarundi dufatiye ku vyegeranyo bigize imisi bisohoka na cacere giheruka gusohoka kivuga ibihugu 54 vya Afrika gisohoka ku mwaka mu mwaka wa 2019 ibyo kivuga ni kibanza Burundi bufise kugira dusaye ko abarundi bo kwikubita gashi tumenye ingene tukuba turyanira mu gihugu kiri nyuma hari ibintu biteye isoni. Nimwiyumvire namwe turavye ikibanza ubundi ufise muri iki nk'ubu muri ivyo begeranyo
ico bita PIB par habitant, umwimbu ku munyagihugu Uburundi n'ubwanyo mu bihugu bya Afrika. Mu bijanye no kongereza umwimbu ku mwaka bita croissance, turi mu turwanya mu Afrika. Ico bita indice de développement humain iheruka gusohokwa na PNUD, turi ku kibanza c'185 mu bihugu 188. Ico bita espérance de vie uravye ho muri akare ka East African dusanga ducerwa kuri ivyo bihugu hafi imyaka 10. Nuba ko Murundi abaho imyaka 10 nike kundi munyagihugu muri aka karere. Mugabo kuvyerekeye igwirana ry'abantu gasanga todo croissance niyo nitwe turiko turagura. Ibijanye n'ibyo dushorera hanze Burundi buri mu gucanyuma gishora ibintu bike hanze. Exportation. Mu vyerekeye imitahe yinjira mu gihugu les investissements directs étrangers turi mu vyanyuma bironka imitahe mike y'abagwiza tuga biza mu gihugu. Usanga turi munsi y'umuriyoni w'amadolari mugabe ibindi muri Amerika ari ku miliyoni 300. Ubundi mu gihugu cyane muri Afrika turonka amahera make mu bijanye n'imitahe. Ibijanye n'amahera na recette touristique mu gihe usanga ibindi bihugu birenze miliyoni 300 nko muri akarere ka East Africa turi munsi y'imiliyoni 5. Turi mu bihugu vya bironka abarukera rugendo baki. Ivyerekeye indice de la faim ku nzara ni 40%, turi mu bihugu vya mbere bifise indice de la faim nini y'abantu bashonje benshi. Kubijanye na electricité turi igihugu cyane gifise umuyaga nkuba muke n'abanyagihugu bafise umuyaga nkuba muke cyane. Turi mu gihugu cyanyu mu bihugu bya nyuma bifise abantu ba mu bisagara baki donc les moins urbanisés n'amahinguro tukaba mu banyu. Mu bijanye n'intwari ibereye ugasanga turi muri bya bihugu 10 vya nyuma mu vy'igiturire virayi. Mu bijanye no koroheza abagwiza tunga tukagana turiko turasubira inyuma. Mu bijanye na fragilité ibihugu bita fragile bijogaje kubera inyane za politique turi mu bihugu bitatu vya nyuma akunda kuvuga ubunyi bifise ingorane za fragilité politique no kuvuga Uburundi, Sudani y'Epfo, Centrafrique na Somalia. Hama kandi twazo ko ari igihugu turi mu bihugu bitanu vya mbere bisa n'ibinda gukenera ifashanyo kugira bishobore kwinanata mu iterambere. 5 pays les plus dépendants de l'aide publique au développement. Amakuru yacu tuyarangirize mu bijanye no hanze y'igihugu cacu. Inama nkenguzamateka y'igihugu c'u Rwanda na Kenya zarateye umukono ku masezerano yo gufashanya hagati y'ivyo bihugu kugira bishira inguvu hamwe mu kungurana ubwenge. Bikaba vyabaye kuri uyu wa kane i Kigali mu gihugu c'u Rwanda. Inkuru na mugenzi wacu Innocent Habumugisha. Aya masezerano akubiye mu ngingo 6 zirimo izigamije guteza imbere gahunda y'ibiganiro hagati ya Sena z'ibihugu byombi no gushimangira umubano usanzwe hagati y'ibihugu byombi. Umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza avuga ko ayo masezerano azabafasha kuzamura ijwi mu bijyanye n'ubuvugizi bw'inteko zishinga amategeko ku rwego mpuzamahanga. Sena y'u Rwanda na Sena ya Kenya dufite icyo twubakiraho kubera ko hasanzweho umubano ukomeye cyane hagati y'u Rwanda na Kenya, ngira ngo murabizi, hagati y'abakuru b'ibihugu bombi, cyane cyane no muri iki gihe tuvuga Afrika yunze ubumwe. Twavuga rero ati n'inteko zishinga amategeko Sena y'u Rwanda, Sena ya Kenya, dushobora guhana inaribonye, dushobora guhana amakuru, ariko cyane cyane nanone imbaraga z'icyo twita ubuvugizi bw'inteko zishinga amategeko ku rwego mpuzamahanga, aribyo bita diplomatie parlementaire cyangwa parliamentary diplomacy. Umuyobozi wa Sena ya Kenya Kenneth Makero Rusaka avuga ko aya masezerano azabafasha no kunoza uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa mu bihugu byombi. It's just saying that we are starting a relationship. No kuvuga ko ubu dutangiye umubano kugira ngo dufashanye, dukorere hamwe no kungurana ubumenyi yewe no mu bijyanye n'uburyo amategeko yubahirizwa mu bihugu byacu. Hari ibintu byinshi dushobora kwigira ku Rwanda. U Rwanda narwo rufite byinshi rushobora kwigira kuri Kenya. Ubu rero ni uburyo noneho bwanditse bwo kuvuga ngo reka dukorere hamwe, reka dusangire ubunararibonye.
umubano hagati y'ibihugu byombi wari usanzweho mu bya politiki ubu noneho twabishimangiye no mu rwego rw'amategeko to the legislative arm of government. Aba basenateri ba Kenya kandi bagiranye ibiganiro n'abadepite b'u Rwanda banasura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Twakwibutsa ko uru ruzinduko rw'abasenateri ba Kenya mu Rwanda ruje rukurikiwe rwo perezida w'iki gihugu Uhuru Kenyatta yagiriye mu Rwanda mu cyumweru gishize. Ndagushimiye Innocent Habumugisha. Igihugu cy'u Rwanda nico catowe ngo gitegure ihiganwa mpuzamakungu rya volley beach. Iryo higanwa rikazokwitabwa n'ibihugu birenga 60. Leandre Karekezi arongoye ishirahamwe rya volley beach mu Rwanda ngo niteka ntangere ku gihugu cy'u Rwanda. Tubikurikire. Turategura beach volleyball tour, ni irushanwa rigenda riba rizunguruka mu bihugu bitandukanye. Muri ibyo bihugu rero n'u Rwanda rukaba rwaratoranijwe mu bashobora kwakira iryo rushanwa muri uyu mwaka. Navuga rero ko imyiteguro igeze kure. Mbere na mbere ubwo nuko twagiranye amasezerano na FIVB, turanayasinya yuko tuzakira iryo rushanwa. Icya kabiri birumvikana kugira ngo twakire iryo rushanwa kandi mu gihugu cy'u Rwanda nuko tugomba kuba dufite n'uburenganzira bwa Minisiteri ifite siporo mu nshingano. Minisiteri twarabiganiriye yemera kuduha support, yemera yuko tunayakira. Ibyo nabyo twarabiganiriye. Ikindi nuko iri rushanwa ribera nyine ku Musenyi, ahantu dufite umusenyi uhagije kandi hisanzuye ni Rubavu. Ubwo nabyo twafashe umwanya tujya kuganira n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu, nabo twumvikana uburyo tuzafatanya kugira ngo twakire iryo rushanwa, kuko nubwo ari volleyball, beach volleyball ni gahunda y'igihugu mu by'ukuri, kuko kwakira baza batugana kugaragaza isura y'igihugu cyacu. Iri ni irushanwa rizaba ririmo amakipe 68. Ubwo birumvikana zaba turutse mu bihugu bishaka kuba 64 cyangwa se munsi yabyo gatoya, ariko kugira ngo tumenye ibihugu bizitabira tuzahabwa urwo rutonde na FIVB, kuko nama ekipe asa nk'agenda rushanwa mu buryo bwo gushaka amanota. Aba yagiye azunguruka rero mu mashanwa iryacu rizaba risa naho ririmo risoza umwaka w'imikino. Ubwo rero abo bose bagiye banyura mu bindi bihugu bashaka amanota, nabo bazahurira mu Rwanda kandi mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bazamura amanota. Ama ekipe rero n'ibihugu tuzabimenya byibuze ukwezi kumwe mbere yuko irushanwa riba, ariko urumva ama ekipe 68 ahita akwereka ko n'ibihugu bishobora kuba bingana gutyo. Irushanwa tugiye kwakira ryo ku rwego rw'isi, hari irindi twakiriye ku rwego rwa Afurika. Babona uburyo twariteguye n'uburyo abanyarwanda baryitabiriye, babona ni byiza. Hanyuma dusabye ko twakwakira n'iryo ku rwego rw'isi, bati rwose u Rwanda rurabishoboye, abanyarwanda barabikunze. Ubwo icyo twifuza no ko bitabira ari benshi nanone. Nino kuri no nkuru dusozere ko n'amakuru yacu. Ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha.